Bavukanye Ntorezimana, nshuti bagenzi bino samizi umuvyeyi wacu Bikira Maria, ijwi ry'Imana iwacu, ijwi ry'Imana iwanyu, kaze dusangire uyu mwanya mwiza w'inyigisho ndoramana, inyigisho ibandanye dukuza kugira ngo idukuze mu mfungurwa duhabwa n'Eklezia ibandanya idufasha muri mutima mweranda kwakira amajambo y'Imana, ngo adufashe gushikira igikuriro ciza, ngo dushikire koko ca gihagararo ca wa muntu abushitse muri Yezu Kristu. None uyu mwanya tugomba tusubire tuyage na cyane cyane ku muvyeyi wacu Bikira Maria. Tuzoza tugaruke tahura neza amabanga ajanye n'uyu muvyeyi wacu Bikira Maria. Tugomba rero tubanze turabe Bikira Maria mu ijambo ry'Imana, umugambi w'Imana warangutse kuri we kuva ikimwiyumvira igaheza ikamutaka ubwiza bwayo, ikamugira uwuzuye inema, igaheza kandi ikamusangiza vyose n'umwana wayo Yezu Kristu. Uyu munsi twagomba turabe ingene ijambo ry'Imana rimutwereka. Nimba tudafise akarongo kanditsa kajambo ku kandi tworobanura kumwe, abatari bake bakunze kubigira cane cane abo tudasangiye ukwemera, uzubona bagira ati twereka akarongo, kazubona barobanuye akarongo kamwe baragakuye mu ijambo ry'Imana bakagutaye mu maso, ariko bakaba nogira ntibahushije mu buryo bwo gutahura ijambo ry'Imana, kuko si vyiza kurobanura akarongo ugakuye mu runani rw'ijambo ry'Imana ryose, kuko usanga ugatahuye kutariko kw'ijambo ry'Imana. Niko ndashobora kwisunga akarongo, ariko nguma ndakazirikana ndagafatanya n'andi majambo y'Imana, kuko iyo Mana yaga ni imwe, si Imana zibiri, si Imana zitatu. Niyo kandi yabandanije yaga muri Yezu Kristu, niyo nubibandanye tuyagira muri Eklezia. Twibuke yuko Paulo yandikira Timote akamubwira ati Eklezia niyo nkingi y'ukuri. Eklezia yararonse ubwo butumwa ikuye kuri Yezu Kristu bw'uko yigisha ijambo ry'Imana, ikarisobanurira abana b'Imana ifatiye ku majambo y'Imana nyene Yezu Kristu yadushikirije. Atuyagira umuvyeyi wacu Bikira Maria, akamutwereka nk'igitangaza c'Imana, ariko kandi nk'uwasangiye amabanga y'icungurwa ryacu na Kristu. Mukanya rero duheze turabe uyu munsi ingene twomubona mu ijambo ry'Imana, ingene ubuzima bwe bwarangutse hafi y'ubwa Yezu Kristu. Mbere yuko ushika rero ku nyigisho nyezina y'uno munsi, tubanze duhereze igisabisho mutima mweranda kugira ngo adufashe kwakira neza inyigisho y'uyu munsi. Ingo mutima w'Imana, mutima wa Data na Mwana, ngwino mutima utumurikira, mutima ugerereye muri Eklezia, ngwino udufashe kwakira inyigisho y'Umukama ibandanya muri Eklezia yiwe. Ngwino dutahuze, ngwino na cane cane iyo nyigisho uyifatishe mu mitima kugira ngo ishobore kuduseruka mu buzima, idufashe kuringaniza ubuzima bwacu hano ku isi, tubaho nk'abareka Imana ikandika ijuru mu buzima bwabo. Ngwino dufashe gutahura uwo muvyeyi Bikira Maria, ico gitangaza c'Imana, kumwe wabigirira Elizabeti ukamuhishuka ivyatopfu yaciye nikanda kuri iyo nshuti yiwe. Ngwino natwe uduhishuke, udufashe kwakira uwo muco wahishutse Eklezia. Mawe wacu mwaramutse Maria, wuzuye inema, Umukama muri kumwe, urahezagiwe mu bandi bagore bose, n'umwana w'inda yawe Yezu arahezagiye. Maria mweranda nyina w'Imana, dusabire twebwe bononyi, ubu n'umunsi tuzopfa. Amen. Bavukanye, rero dutangure kwinjira nyezina mu nyigisho y'uyu munsi, aho tugomba twihweze Bikira Maria uko amajambo y'Imana mutwereka koko ubuzima bwiwe bwarangukiye hafi y'ubwa Yezu, kuko burya ininahazwa ryose Bikira Maria afise, amateka yose afise, ayafise kubw'umwana we Yezu Kristu. Nogira nti Bikira Maria nuwo ububasha ubwiza bwa Kristu yapfuye akazuka bugaragariramwo, bukatwereka ico bushobora gukora koko, bugahindura umuntu igitangaza. Bikira Maria umuco uninahazwa bwiwe n'umuco akura kuri Kristu. Nogira nti rero agaragaza ubuninahazwa bwa Kristu, nico Kristu ashoboye mu muntu, ico ashobora gushikako, ico ububasha bw'urukiza yaturonkeye mu rupfu n'izuka vyiwe bushobora gushikako. Burashobora koko guhindura umuntu igitangaza gishimwa na Data, igitangaza nogira nti mbere mutima mweranda ashima kugereramwo. Ijambo ry'Imana twisunga niri dusangamwo koko amabanga menshi umumarayika atwereka kuri Bikira Maria, kumwe mbere nshuti yiwe Elizabeti. Ariko uyu munsi tuze kuri iki gisomwa inkuru nziza nkuko twandikiwe na Luka mu kigabane ca mbere kuva ku murongo
wa 26 gushika ku murongo wa 38. Mu kwezi kugira gatandatu umumarayika Gabrieli yatumwe n'Imana mu gisagara c'ibugarire citwa Nazareti ku mwigeme yari yasabwe n'umuntu yitwa Yosefu wo mu muryango wa Dawudi. Nyamwigeme nawe yitwa Mariya. Nyamarayika arinjira mubarira ati mwaramutse we wuzuye inema umukama muri kumwe. Mariya ngo avyumve agwa mu gahundwe yibaza iciyo ndamutso ivuga. Nyamumarayika yamara aramubwira ati humura Mariya, warashimwe n'Imana, uza gusama imbanyi uzuyivyaremwe umuhungu uzomwita Yezu. Azoba mukuru kandi azokwita umwana w'uwo mwijuru. Umukama Imana azomuha ingoma ya se we Dawudi, azogaba igihugu ca Yakobo imyaka yose n'inganji yiwe ntizohera. Mariya nawe abaza Nyamumarayika ati ivyo bizoshoboka bite ko ntari bumenye umugabo? Mumarayika aramwishura ati mutima mweranda azokuzako maze ububasha bw'uwo mwijuru bugutwikire. Nico gituma uzovyara azoba mweranda kandi akitwa mwene Mana. Mbere na Elizabeth inshuti yawe aheruka gusama imbanyi y'umuhungu mu busaza, kandi uku kwezi n'ukwa gatandatu naho bahora bamwita intavyara kuko atakinanira Imana. Mariya ati jewe ndumusavyi w'umukama nibimbera ukubivuze. Nyamumarayika acarigiye. Bikira Mariya nkuko tumubona mu ijambo ry'Imana, uko tubona ubuzima bwe bwarangutse hafi y'ubwa Yezu. Bwa mbere Bikira Mariya tumubona nk'uwakiriye Yezu Kristo mu rukundo rwiwe rwose, maze muri uko kumwakira mu marayika aje amugana tukabona yuko amutwereka koko uko Imana yamwiyumviriye, umuntu Imana yiyumviriye. Mukanyamuneza k'inkuru nziza yuko yashimwe n'Imana ikamugomwa, ari umuntu muto muto cyane nugira ntumunyamihana twogeranye no munsi nabo twita abanyarutoke, une paysanne. Imana yaramugomwe iramuhishuka buke buke ico yamugize, uwuzuye inema, uwasamwe atagicumuro. Bikira Mariya rero nuyo koko yuzuye inema, uw'Imana yatatse ubwiza bwose ikamwuzuza inema yayo nkuko mu marayika abimuhishuka. Imuhishuka kubw'ivyo umugambi mufitiye. Aho hose rega sumarayika Gabrieli yaraho gusa wenyene, ariko n'Imana ni Yezu yaraho, ariko arayaga nawe muri bwa buryo bwa jambo w'Imana atarigira umuntu ngo abane natwe. Imana ikamusaba, yari gushobora kumbure kumutegeka, ariko igaca bugufi. Koko tukabona ukungene Imana yicisha bugufi, igaheza ikazigana umuvyeyi Bikira Mariya, ikamusaba ngo ayikundire muri iki kiyago ciza basangiye na Bikira Mariya. Bikira Mariya araheza arayikundira, naho yarazi neza ko vyategerezwa guca ahatoroshe, agatwara imbanyi atamugabo yari bwaronke icese. Mbere ukamenga mu vyo yavuze we ukamenga ntiyari yiteze yuko hari uwo yoronka bubakana, kuko kumurebe yarafise uwundi mugambi. Ariko arizera umukama, araba intwari, aremera ivy'Imana imusavye, arahugwinjizo jambo w'Imana hano kwisi, Imana nyene nkase. Jambo w'Imana acabona kuza muri inosi. Imana izi wacu uko turi, uko tungana, ikaduhishuka ico turi, tukamenya tugatahura umugambi dufitiye. Aha rero niho tubona yuko muri uku kuntu Imana yagize iti wewe wuzuye inema, nukuvuga yuko Bikira Mariya mu buzima bwiwe nta kanenge na gatafise, kandi arabaye koko nyina w'Imana, kuko nkuko twumvise umumarayika ubu amuhishuriye n'umuntu ahambaye gose, si n'umuntu asanzwe, n'umwana w'Imana asangiye inganji ingoma na se, ngo inganji yiwe ntizohera. Ninde muntu ngaha afise inganji muri nosi idashobora guhera? Uwo yavyaye rero ni Imana. Bikira Mariya ijambo rikamutwereka koko ko ari nyina w'Imana. Elizabeti niwe mutima mweranda azobihishuka, agaheza nawe akikamaza akagira ati mbega iryo teka ry'uko nyina w'umukama wanje aza kundaba ndaritewe niki? Akumva kumvishwa na mutima mweranda yuko Bikira Mariya atakiri gusa ya nshuti yiwe, ariko yuko yabaye nyina w'umukama wiwe. Hari abantu mu myaka ya Ekleziya bagiye barahuba bakagira bati Bikira Mariya yavyaye umuntu Yezu gusa, ntiyavyaye Imana. Ariko uvuze yuko Bikira Mariya yavyaye umuntu Yezu gusa, nuko nogira nti Yezu uwo mutahuye kutariko. Ari naco gituma mbere burya kugira ngo dutahure neza Bikira Mariya, nuko tuguma tumutahura
mu muco w'ubuzima bwa Yezu, kuko abo baranywanye. Uwo Bikira Mariya yavyaye niwe aduha kumva yuko uwo nyina wiwe ari gitangaza kidasanzwe, nkako yavyaye Imana muntu, Imana yigize umuntu. Ntiyavyaye umuntu Yezu gusa, tubivuze gutyo womenga umwe yatuvyarira hariya i Betelehemu, agaheza akamurerera i Nazareti, agakura agashika mu bigero, agaheza akarangura ubutumwa bwiwe gushika ku musaraba, akarangura ico data yamushakiye hano kw'isi, womenga ntiyoba kibaye Imana. Niko mu muntu Yezu hakabonekamwo utwo tubira tubiri, akabira k'Imana n'akabira k'umuntu. Muri Yezu Kristu Imana muntu niho urukiza rurangukira. Ijambo ry'Imana rero riratwereka yuko Bikira Mariya yatuvyariye umwana w'Imana, akaba nyina w'Imana. Ni gitangaza c'Imana nyene, Imana yicisha bugufi ikemera kuvyagwa n'uwo yaremye. Ivyo Imana irabishobora, kuko Imana iricisha bugufi kugira ngo ikirurutse umuntu, imutera iteka. Imana yaricishije bugufi, iratera iteka Bikira Mariya, iramuha kuyibarukira abantu hano kw'isi, kuyifasha gushika hano mw'isi. Nk'uko kandi na Bikira Mariya yaciye bugufi, arakira umugambi w'Imana, arinjizwa mu Mana, Imana iramutera iteka, iramuninahaza. Bikira Mariya kandi turamubona nk'uwagendeye hafi ya Yezu, nk'umwigishwa wiwe, akamugamburukira muri vyose. Aha ni mu gihe Yezu ashitse mu bigero, amaze gutangura ubuzima bwiwe icese bwo kwigisha. Bikira Mariya aca azimangana, ntawusubira guseruka ngo tumubone icese. Ariko uravye neza nihari agacerere kuri we, ukutavugwa kwiwe ntibisera ko womenga ivyiwe na Yezu vyaheze, kuko tubona aheza akagaruka mu biringo bikomeye vy'insiguro y'urukiza ku rugero ruheta izindi zose, hamwe kuri ya saha imwe yamyiraje ishinga Yezu ku musaraba, imwe Yezu amubwira ikana mu bugarire. Tugarutse gatonya imbere yuko dutandukira ico gice cyo kubona Bikira Mariya muri ako gacerere katamugaruka ko cane mu nkuru nziza, tubanze tugaruke kuri kino kiringo ca Bikira Mariya ikana mu bugarire mu kigabane ca kabiri mu nkuru nziza twandikiwe na Yohani, aho tubona muri ubwo bugeni bw'ikana mu bugarire ngo yari yatumiwe. Yohani akihutira kumushira imbere y'abatumire, niwe atangura kuvuga imbere yuko atudondagurira abandi bose bari batumiwe. Tukabona yuko Bikira Mariya ahaseruka nk'utegura abatumire ngo bumvirize bagamburuka umwana wiwe, nkako nawe nyene yari yarabaye hafi yiwe, agamburuka amajambo yose y'Imana kuri we, kandi no mu nyuma azomugendanira agamburuka amajambo yiwe. Bikira Mariya hano muri kino gisomwa tukabona yuko Imana imutwereka nk'utubera mu ngoro hafi ya Yezu, kandi akatwambariza tukumvirwa. Yezu aramwishura ati, mugore we, ivyo tubisinzikaye kwiki, isaha yanje ntiyari bwagere. Iyi saha Yezu amubwira ni ya saha nemeje kuvuga mu mwanya uheze yo kumusaraba, hamwe yahavuye arangura urukiza rushitse koko, agaheza akatwuzuriza n'Imana, agashobora kuduha gusubira guseruka imbere y'Imana. Bikira Mariya tukamubona rero nk'uheza agatuma mbere Yezu akora igitangaro ca mbere ngo abigishwa biwe bakamwemera. Bikira Mariya ijambo ry'Imana rero rikamutwereka nk'udusabira, kandi akadufasha kwakira amajambo y'Imana. Nakaryo keza kugira ngo twumve yuko Bikira Mariya ukungena adusabira nyene mu vyipfuzo vy'Imana, ntadusabira mu vyipfuzo vyacu bihushanye n'ivy'Imana. Hari igihe umuntu uza wumva agize ati, reka iki kintu nzogicisha kuri Bikira Mariya kizonyaruka kumvigwa, kumbura ugasanga arumva neza yuko umenga ntaco yo kubahukana imbere ya Yezu, nkuko omenga ico kintu yumva kitagororotse, kumva umenga yogicisha kuri Bikira Mariya coca kigororoka. Niko Bikira Mariya arashikiriza neza ibisabisho vyacu imbere y'Imana, kuko arazi igihimbara Imana. Ariko ugiye kubiraba burya Bikira Mariya adusabira kugira ngo na cane cane natwe dushobore kubangukirwa kwakira amajambo y'Imana,
adusabira kugira ngo ivyifuzo vyacu byose bihushanye n'ishaka ry'Imana ngo nuko biciye mu minwe yiwe bice biranguka imbere y'Imana. Kuko burya ico Imana idushakira, ico Imana itwipfuriza nico kirimwo ubuhigwe bwacu. Ukudusabira rero kwiwe kukabanogira nti ukudusabira ngo imitima yacu yorohe yakire ishaka ry'Imana, yakire nuko kuntu kumbure ico wari kurasaba umukama kitarangutse uko wagishaka, ariko ukagira uti vyose reka ndabibike ku muzirikanyi, nzirikane ngendere hafi y'umukama, ndabe ingene umukama wenyene abirangura mu buzima bwanje kumwe nyene nawe nyene yabibayemwo. Bikira Mariya rero aradusabira kugira ngo ishaka ry'Imana riranguke muri twebwe, atari kugira ngo ishaka ryacu rice riranguka uko tubishatse naho vyoba bidahuye n'ishaka ry'Imana. Nutworohereza umuzirikanyi n'umutima kuginema dusabira, akadufasha mu karorero kiwe kumva ingene twogendera hafi y'Imana, tureka ngo ivyifuzo vy'Imana bibe arivyo biranguka muri twebwe, kandi n'igisabisho cacu kikaza kirinjira mu mugambi w'Imana, kikaduhindura tukava mu vyifuzo vyacu tukinjira mu vyifuzo vy'Imana. Naha muri iki kigabane ca kabiri c'inkuru za Yohani hamwe ikana mu bugarire ahindukira akabwira abasuka ati icaza kubabwira cose muragikore, ategura imitima yacu ngo yakire ico Imana itubwira, ico Imana ishaka. Ntadusabira kugira ngo atebe agondoza Imana, ayigondere ku vyifuzo vyacu nubwo vyoba bihushanye n'ivyifuzo vy'Imana. Ihibambewe uko koba ari ugutahura nabi ubukandizi bw'umuvyeyi wacu Bikira Mariya. Tugarutse rero kuri ka gacerere tubona ijambo ry'Imana rimufiseko, agacerere ko mu gihe tubona Yezu ariko arangura ubutumwa bwiwe yigisha akongera agakiza, ako gacerere mu nyuma kagaca gahera tukamubona ari hafi ya Yezu ku musaraba. Bikira Mariya niko amajambo y'Imana amuvuga ko bike ariko biremereye, birimwo umurava w'inyigisho nyinshi cyane, n'ubu ekleziya yamiri kwirakuramwo umuco mushasha. Ako gacerere ubwa mbere uko twogatahura rero nuko Bikira Mariya atariwe mukiza, niko arimwo amateka menshi y'Imana ariko siwe mukiza. Ariko agacere katwigisha yuko Bikira Mariya yemeye kuba umusuku w'ugo rukiza, umusuku w'iryo jambo ry'Imana. Yamye yifata nk'umusuku w'ijambo ry'Imana kuva kare hose, yamye ari muri ya ego yiwe, ivyo ushaka mukama nibiranguke. Ako gacere katwereka ingene Bikira Mariya twigisha gucisha imbere Yezu, imbere yuko twebwe abari twe tuja imbere. N'umusuku uwo arushikana hano kwisi n'umusuku wa Yezu Kristo. Siwe rero arondera kumenyekana, ahubwo umwana wiwe. N'ubu uyu munsi Bikira Mariya igihe dusaba kumwishikanako agasaba ati tumukundira duherekeze mu nzira y'urukiza, suko agomba kutwigarurira, agomba kudushikiriza Yezu umwana wiwe. Ubuzima bwiwe ntaho bwagombye na gato gupfuka ininahazwa ry'umwana wiwe. Arazi kandi arazirikana n'ubukengurutsi bwinshi ico Imana yamugiriye. Arazi kwiyakira ngo Kristo umwana n'umukama wiwe abariwe yakigwa iwacu amenyekane. Ukwicisha bugufi kwiwe si ukwihamba mu mwavu, ariko kandi si no kugomba kwigirisha n'ukwakira ikibanza ciwe Imana yamwihereye. Bikira Mariya nta complex afise. Ubwa kabiri ako gacerere katwereka yuko Bikira Mariya ari mu bandi bagendanyi ba Yezu, aragendanira umwana wiwe nk'umwigishwa, yumviririza hafi yiwe Yezu, akabika hadata muri mutima wiwe amajambo y'Imana. Nta jambo na rimwe rya Yezu ryigeze rimutakarana. Luka aramutwereka yuko ari umuntu agumya amajambo y'Imana, ngo nyina nawe agumiza ku mushaha ayo majambo yose, nkuko tubisoma mu nkuru nziza twandikiwe na Luka mu kigabane ca kabiri ku murongo wa 51. Bikira Mariya nuwagumije amajambo ya Yezu yose, ayo majambo yose kuyagumya muri we. Ubwo bushobozi bwo kuyagumya muri we yose buraduhishuka yuko burya Bikira Mariya by'ukuri kumwe ijambo rya mbere ryabivuze ngo yuzuye inema, arimwo inema, arimwo ubwiza bw'Imana bumutuma ashobora kugumya ivy'Imana muri we. Nkako ninde muntu yoshoboye kwakira Imana muri we ari umuntu w'umunyakabi ngo ntace asanzara, ntace ameneka? Imana
n'ubuninahazwa bwayo bwose, uyo Musa niwe yarashoboye kuyakira Imana yose uko iri muri Yezu Kristu, agaheza akayibera itabenakuro nziza, akayidushikiriza. Twebwe turakira amajambo y'Imana, mugabo ugasanga biratunanira kuyagumya yose, kuko ntitwasamanywa atagicumuro, kuko hakiri utunenge muri twebwe. Ariko uyo Bikira Mariya ukuruka tubwiye ati ngo yagumije amajambo yose, nta na rimwe ryigeze rimutakarana, ni ikimenyetso c'uko vy'ukuri aruzuye ubwiza bw'Imana, nta gahande na kamwe yavogerewe n'inabi. Kandi uko kugumya amajambo yose y'Imana vyabandanije bimushiramwo ubukomezi bwinshi, gushikaho abandanya urugendo rwiwe hafi ya Yezu nk'umwigishwa wa Yezu. Sinzi ahantu nigeze kuraba isinema bahaye ijambo ry'umutwe ngo Bikira Mariya umwigeme w'umuhungu wiwe. Bikira Mariya niko yarabaye nyina wa Yezu, aramurera aramukuza, mugabo mushikanye mu bigero yahavuye amera nk'umwigeme wiwe. Yezu aramukuza mu mabanga y'Imana, aramuhishuka nawe nyene ibintu vyinshi atarazi, aragendera hafi ya Yezu nk'abandi bigishwa. Mbere Yezu akamuvuga mu buryo nogira ntibuhishije ngo arahiriwe nyabuna uwo wese yakira amajambo yanje, ngo uwo niwe mawe. Koko Bikira Mariya ni nyina wa Yezu, kuko n'imbere yuko amwakira mu mubiri wiwe yabanje kwakira ijambo ryiwe rizanywe n'umumarayika Gabriel, yabanje kumwibungenga mu kwemera, mu kwakira amajambo y'Imana, hanyuma araheza aramwakira mu mubiri wiwe. Bimwe natwe uyu munsi Eklezia dufasha kubamwo mu nkuka y'imisa, tukabanza tukakira ijambo ry'Imana, ariko kandi tugaheza tukakira iryo jambo ryigira umuntu mu mubiri wa Yezu Kristu, umubiri n'amaraso vya Kristu ku meza y'Ukaristiya. Nariko ngira nti rero Bikira Mariya ayo majambo y'Imana yagumije yose niyo yamuhaye ubushobozi bwo gushobora guhagarara koko munsi y'umusaraba mu kwemera. Niwe muntu umwe mu bantu Yezu yabonye munsi y'umusaraba, aheza akaraba ngo wa mwigishwa yakunda, akagira ati nguyo nyoko wawe, niwe azogufasha nawe kugira ngo ugumye amajambo yose yanje muri wewe. Bikira Mariya udufasha kugira ngo tugumye amajambo ya Yezu muri twebwe, kugira ngo natwe mu bihe bikomeye, ibihe bigoye vy'urukiza rwacu biremereye nk'uko kwa Yezu munsi y'umusaraba, atube hafi, adukomeze ngo dushobore koko mbere no gutambuka iki gihe kitoroshe umuntu wese azotegerezwa gucamwo c'urupfu. Bikira Mariya arahagarikiye umwana we mu bihe bigoye vy'urupfu. Yezu arumva yuko uyu ari hafi yiwe, amwumvamwo ikintu gihambaye ku buryo amusigarana umwigishwa yakunda cane. Nawe aramubwira ati ngo nguyu umwana wawe. Yezu arasozera neza, ararumya vyose, abishira mu minwe ya se, wagira ati mu minwe yawe dawe niho nshize umushaha wanje. Nimutangare rero igihe mu gisabisho ca Mwaramutse Mariya Eklezia yavyumvise ngaho, ifatiye aho kuri iryo jambo ry'Imana dusoma mu nkuru nziza ya Yohani mu kigabane c'19. Munsi y'umusaraba Bikira Mariya ari hari, agaheza imbere yuko Yezu acikana akamushikiriza umwigishwa yakunda cane, kandi muri uyo mwanya ikabona iti niho yarari igihe umwana wiwe acikana. Natwe ikadutumirira kumusaba muri ca gisabisho akunda cane ca Mwaramutse Mariya, tukagira tuti urahezagiye mu bandi bagore bose, n'umwana w'inda yawe Yezu arahezagiye. Mariya mweranda nyina w'Imana, dusabire twebwe bononyi ubu n'umunsi tuzopfa. Dusabire twebwe bononyi kugira ngo bidufashe natwe kugendera mu majambo y'Imana, tuyagumye yose uko bidushobokeye kose, n'umunsi tuzopfa kumwe yabigira Yezu akaba ari munsi y'umusaraba, natwe wa munsi y'ukujabuka tuva muri ubuzima tugenda mu bundi buzima, tukamusaba ngo abe hafi yacu, tureme ngo dushobore gusozera neza dushira vyose mu minwe y'Imana. Murumva yuko rero umuvyeyi w'Imana ahanye navuze nyarutsa, sinaciye kuri vyose kuko umwanya ari muto. Bikira Mariya tukamubona koko ko ari umuvyeyi adasanzwe, yibarutse umwana w'Imana, Imana akaba nyina w'Imana, kuko yasamwe atagicumuro, nta kanenge kigeze kamuvogera. Imana data iramushima, mwana aramushima, mutima mweranda aramushima. Ariko kandi tukamubona koko nk'uwabaye umwigishwa wa Yezu, akagendanira Yezu, akagumya amajambo yose ya Yezu. Ayo majambo akamukomeza gushika no munsi y'umusaraba, agatuma Yezu asozera neza ubuzima bwiwe, abushira mu minwe y'Imana. Natwe uwo muvyeyi
akaduherekeza mu bihe byose by'ubuzima bwacu gushika n'umunsi tuzova kuri ino si. Tube turagarukirije ngaha, tubise ibindi biganiro bibandanye biza kubahezagira, bibandanye biza biryosha ibyo twabateguriye uyu munsi. Tubashimire mwebwe mwese twari kumwe, tubasabira mbere umuhezagiro. Mukama hezagira abo bose twari kumwe muri ino nyigisho ndaramana, hezagira abo bose bariko barakurondera bagusaba ngo ubatambutse mu nema yawe babicishije ku muvyeyi wacu Bikira Mariya. Hezagira abo bose Mukama bakuronderana umutima ugororotse, nufashe abo bose Mukama bigora gutahura no kwakira muvyeyi Bikira Mariya ngo bashobore kwinjira mu muzirikano mwiza w'iryo jambo ridasanzwe, biyumve nk'abigishwa Yezu akunda, aheza agashikiriza umuvyeyi we akagira ati nguyo nyoko wawe, maze nk'uyo mwigishwa nyene bamwakire iwabo. None natwe turakwakiriye iwacu, ugumane natwe uyu munsi wose. Ikiganza cawe Yezu Kristu kibe hejuru yacu, umusaraba wawe uyu munsi utugendera imbere, udukure mu nzira ivyo vyose vyodutega, maze duhagarikiwe nawe, dushigikiwe n'igisabisho n'ubukandizi bw'umuvyeyi wacu Bikira Mariya, uyu munsi dutambuke dushikira ico Data yadutegekanirije muri wewe Yezu Kristu, no mu bubasha bwa Mutima Mweranda, kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen.